mugabo sati birabizi ko mwakuranye twarakuranye n'umuntu tuzanye kuva kera ariko rero murayaga oya nituvugana ariko ibikorwa byo wenda byumva harimo bifre duhuye turaramukanya aramaze guposta tagata kuri ntuze sinzi kuko nta nimero yiwe mfise oya kuko amanzi bisa posta ku mantu ze ndamubeshe sindamukurikirana no kuri Instagram urumva munafura namwe ndamukurikirana none wowe tubeke ubujyaje none je nkurikirana umuntu natankurikirana why Gatwe muri monde yuku ni wankurikirana je nzogukurikirana nutankurikirana biragushambana ubuzima bw'iwanje bisigura ko nk'umuntu yovuga yuko Emery Sun muri umwanya turavye indirimbo ashobora kuba afise indirimbo ziri hit gusumba iza Satbi yoba yihenze turavye nk'inyo je rero naco ndabivuga ko muga nka Satbi hari gihe tumubona bamu ari nomine mu mantu ze muri Kenya umviza nababwire rero ibintu byo kuba nomine naco ndabivuze ko ariko amanyanga ari ngamo muziki w'u Burundi ni menshi nanje je nashaka kuvuga nka Clear Award nzojamwo urumva nkabivuga none baramaze kugenda baramaze kuvuga ngo bagiye muzo muzo okay izo award muramaze kubona bazirungitse ati yayitsindiye sasa uyu muntu ngatumwishure gutya abo bose badandaza umuziki hanze baramaze kuja muri Nigeria ko kutasho ko abantu baguma bavuga ati D1 ntibamutumye n'abafana kuri post za Keza baranditse baravuga bati twebwe umuririmbyi ntimwigara mutumira bamutumiye acavuga ngo moye ngo murahevye muramutumira ngo uno musi sinzi cabaye rero je neza yuko D1 bamutumiye kuri ababikure tureko ubujyajya ndabara mukije mwese muriko muradukurikirana LC Greta no muri kuri micro za Magic Channel TV nkuko bisanzwe reka ndabaramutsa abafana bacu abantu badukunda aho muri hose tubabwire tuti mwubahwe urukundo mudukunda turarubona kandi natwe meko turabakunda gayembe uno musire ndafise umutumire w'umuririmbyi n'umuririmbyi azwi kuva kera yaririmbye kuva kera ngira muri 2010 gushikira isaha aracaririmba ibishobora baki muri iki gihugu turakwakiriye ni Emery Sun murakoze ko dutera iteka mukadutumira kandi mani bahezagire natwarakoze ko dutera iteka ukaza muri Magic TV sigambere uje wari umaze kuza yego hamaze kuba muhira safsana okay Emery Sun meze fresh kimeze bien ndashima Imana kumuganguka ngumangira gasporo umuririmbyi gusa ashara no kugira ngira akora yokoresha gymnastics gym tonique nako urabona muririmbyi akinira sport irafasha uri muririmbyi cyane mu buzima bwa misi yose rero usanga nyene ndabikunda hama nko ku ka live nyene ngo bitumbira utaruha cyane hama kaguha nyene kugumana umwuka uri kuririmba ya kuva usohora indirimbo tagata twari bwagutumire yego harimo anyibagi twakwibagiye vraiment indirimbo rero tagata indirimbo vraiment irimo amajambo vraiment ubu uya Emery Sun ntazo kuririmba urukundo ibintu by'ubumwe amajambere demokrasi ukundane mugabo ntitwabonye ko kitabuza ko umuntu aronka hit atari nimvye urukundo mugabo ndi birashoboka ko umuntu ataririmba urukundo akaronka hit cyane gose indirimbo indiadia yo ni hit twarabibonye iyo tuvuze indirimbo iri hit indirimbo ishobora kuvuzwa ahantu henshi twayumvise henshi na tagata rero indirimbo turiko turumva mu bantu bisigura ko Emery Sun yivyukiranije bavyutse bro navuye mbare aho ubona butoka bari gusibya kinga yatahita uburonka uriyemereye ko atahita nakuti indirimbo kamenga nyene gisohoka abantu bose ngo yangu indirimbo rero ngije kwica abantu indwi zibiri fye kujya nsubire muri studio munyuma kweli ndatakambira Imana ati yara nega mana gahiti
abimana nabikora ubivuze ngo baguha ngo Imana iguha agahiti wewe warabona ko atari hit hariho abanindi baririmbyi iyo yasohoye indirimbo we akwemeza ko ari hit no mu mutwe waho aguma kuvuga ati bya ni international igenda indirimbo iri hit so wana ujya no mumuga misanzwe isohoye indirimbo ari hit iramenyekana ko ari hit hit si ikintu kinyegeza ni nk'umuriro umuriro iyo inzu iri kiraka urabona ko umwotsi uri kurafumba rero hit nayo nyene nuko imeze urashaka kuko indirimbo kayumva ivuga ku radio kabiri gatatu hamuka cubwira na bagenzi babwira tubesha akakubwira ngo indirimbo izofungura arenze ngo ndayumva hanaha ariko ukaza gusanga iyo ndirimbo by'ukuri ntayishitse rero iyo utaratahura ko indirimbo haheze amezi 2 cyangwa 3 ukabona nta efe ikugiriye mu bantu nta n'umuntu ayikubaza ucumye ko indirimbo batari hit kuko ari indirimbo ishobora kuvuma pole ugasanga igiye kuvuma nko ku mezi 4 urumva cyangwa 3 ariko ugiye kuraba neza uravuga ati mu mezi 2 indirimbo ndavingene itanguye ni hit hamikaba hit rero hari abantu badatahura yuko aguma bumenga yahaturiye yeah Emery Sun rero turabonye arakanaga yatije ngira ngire concert yitwa Indiaria Tagata urumva hari abantu bagumye bavuga bati Emery Sun ntari kwa mutumira mu biteramo vraiment urumva warabibaye nawe ko batagutumira ngo baguhora iki wewe ngo yo ndame ariko no kubabaza ariko rero nabandi bampamagara ugasanga ntitwumvikanye ugasanga nyene hari nk'ibintu bibabaje ugasanga ni nk'i company nini cyangwa ikintu kinini borganije nka show kandi ubona ko ico kintu gikomeye amahera yasohotse ariko ugasanga babirimo bariko baguha amahera y'inti cyangwa nyakize suko ko amahera tasohotse hasohotse amahera kwiye mugasanga bariko baguha amahera babwira ati oyaye urumva amahera ni make imuduze bakaca babona ko hari ikintu bakayakwima urumva kubera ko bafise inyungu baza gukura ko murajya amahera baza guha baririmbyi rero ugasanga nyine ukaca babwira jewe nzokwirinda kwiteranya n'umuntu umamagaye muri show tukavugana amahera uvuga utereka ngire ibiteramo byanje ibiteramo byawe ntiwibaza ko bishobora kwica brand yawe ari ivy'iwawe si jenge nderega jenge nangiye muri show gusa sino bitegura n'ubundi mwafite muraja hamwe hama mukarungika abantu bakaraba ingene aho hantu hameze hama bagakokorera hehe nihe hakundwa bakababwira mukaca bahakenewe ibi nibi hama rero wewe nk'umuririmbyi udebloka bije bakaca bagenda kandi bagakora hama baje gukora ubu ugenda ugiye muri show gusa nta kindi okay ubu bije bitera muri kuragira ubona hari ico biriko birongora sana urazi rero igitegana rose abantu benshi abantu benshi cyane ku buryo navuze nti bwabo ndi no bibandanya gusa nyine biraruhisha cyane uri umuririmbyi kuko bakubwira hakenewe ibi hama show heze nabwo ko ari ikintu cinjiye gusumba ndavuga ati byari ndi byiza ni business mashaka kubandanya mu gihe yo bafise abantu bamufashe mu mugongo kandi bakwiye team ikwiye okay twarabonye Emery Sun agiye kuri statue yiwe arandika amera nk'umuntu ari karidoga canke ariko aravuga ati jewe vraiment uretse n'ivyo byo gutumira mu biteramo uravuga yuko abaririmbyi bashasha hari ukuntu umenga ntibazi live burya niho hari akantu kamwe bariko baravuga ati generation shasha menga bakera muri ko mwafata ukuntu nyene mugati abana ntibashoboye twe nitwe dushoboye ikibazo kiri mu Burundi yavuze ukuri hariho abagufata ukundi canke yavuze ukuri harabona kuri idoga kuvuga igitagenda sikosa urumva ariko ikosa nibajye abantu bafata ico bavuze bakagisigura ukundi live music ugiye kuraba isi yose ahigeze bariko baja kuri live music ugenda uraba abasitari bose bakomakomeye kubera ko abantu bararushe barahaze ko babona umuntu ashira mu CD bambere bagira playback mu ordinateur igakubita akasanga umuntu ari kuri stage amabwira ngo duza amaboko koma induru baba bakeneye kumva mu artiste wabo ari kararirimba so
kijya n'ikintu kimwe wanashaka iyo bashaka kubona ijya munsi mvuga ijya show bari kubona akarorero kuwayiteguye wayatako atagize playback kuri cyo yakoresheje mainstream nukura ko azi ko music nziza iza kuryohera abantu ashobora kugira ibyo ashaka byose ari live music. Yes muga uwayiteguye yari kucarondera nabajye bari n'ivyo babarundi ati muzogira live nimugire repetition isigura ko ntibigeze bagira ati namwe mutegereza kuzogira live kuko tuhaje muri bajya barimbye ndazi neza ko hari abashoboye live jewe ndavuga nti batayishoboye nko kugwego vraiment wewe mwebwe mwamugira ko mwe bagize ama training menshi murayimenyereye ariko je ndavuga nti yiba bagira bati gira repetition je sinzi nyene byari biteguye ariko nk'umu artiste ntiyagire umuringa azosubira kwemera yuko uri umu artiste haza umuntu aza kugukurikira ko muziki wa live hama ugire playback. Nibaza ko bari muri organisation nibo bari kuca bavuga bati ko Bruce Melody za kugira live nk'ijya reka rero n'abaririmbyi bacu baze ku performinga muri live nyene urumva ikibazo rero si c'abaririmbyi ni ca organisation uretse ko bon je ikintu ariko navuga ni kimwe hajya ubugabo burihabwa kandi teka umuntu wagiye birashobora ugasanga hari abaririmbyi bakivuga ati ni visibility kubonekana abantu bambona ari benshi ariko igihe cyose umuntu azogira live wagize playback tuboneka nko mu underground nko kumenga ntiwaje kuko live music ni muziki abantu bose bumva ibintu byose biko biravuga ariko bashizemwo indirimbo yawe hajya mu machine ugaplayinga habasigaye ko kumubabwira abantu guduza amaboko kominduru urumva hamugasanga habari ko bavuga muziki basanzwe bumva mu mabwate nta kintu na kimwe kiba ciyongereye so birashika ariko naza ko wundi munsi nabo bo kwempoza akavuga ati okay ko mwaze muduhitamwo reka nako turepete hariho umwanya wo kurepeta hama tugire natwe live music bon naho nziko muri bajya baririmbye hajya ndazi nka batatu babiri cyangwa batatu bazi music live so byari gusaba repetition nyene gatoyi rero gusaba repetition ko nizari indirimbo nyinshi zari indirimbo wasanga ari nk'indirimbo zitatu ukaba wiviriyeho ariko bari gusaba kugira repetition ariko nintango nje gihe navyandika navuze nti ndabakeje mwagerageje naho kege hari utugwani twari twabaye okay mu biteramo rero nka biza biraba aha mu gisagara bigaruke ko wewe utabibonekamo bega ntibizoba bakurondera ukavuga uti jewe ugasanga baguhe nk'amahera make ugasanga ico kibazo c'amahera kiri mu baririmbyo ugati twe jewe bampa make uwundi tubazanye umunyamahanga nabo bamuhaye menshi ndabizi ko mwamuhaye menshi donc je sinza kuririmba nanje mutampaye amahera nkayujya bon je si bavuga ngo mumuha amahera nkayujya ariko umuntu wese arafise ukuntu asaba akavuga ati jewe ku bikorwa byanje numva mwe mpa amahera nganuko ariko watwaye gusanga abagira amashu aba promoters bacu nibo bisha umuziki wacu kuko araza ntaraba agaciro k'indirimbo k'ibikorwa byawe kurakora we aza mu mutwe avuga ati ujya ameze nka naka nimba yasavyuya nujya ni mu muhaya urumva ukaje usanga uyo muntu araje yazanye umuntu wiwe yamushikanye ngaha twinto dushaka kumenya n'amahera yamuhaye ariko gerageza basi umuririmbyi wanyu umuhe agaciro kuko birababaje ko amatuko turumva yuko abantu bavuga ngo baririmbyi b'abarundi ntibatera imbere ngo baririmbyi b'abarundi ngo ntaho bashika none uzoshaka ko umuririmbyi w'umurundi ashika hehe mu gihe akora cyane ukamuhemba intica n'ikize ariko abanyamahanga baza ukabafata bije yose umuririmbyi ari gukorera umwaka wose ukayimuha rero bajya bazana aba promoters nibo bisha umuziki icambere ifuko abantu bakimenya kuko nibo bazana abantu ariko bagera kumva umuririmbyi wabo bakumva ko bamuha amahera make so je gitwana mu masho suba ko ntashaka kuja mu masho ariko hari gihe umuntu akuzanira amahera ukaraba iyo show agira kore ukabona ko vraiment amahera muga ukumva ko uwo guha amahera makeya amahera yagura ibirato n'ishati n'ipantaro utaza kuronka nayo gusubiza muhira cyamvuga nte bana kugira ngo ntitunabonane nabi je amahera y'inokorera kandi biherere ngaha hamwe agaca yibandanyiriza ubuzima ni mufata abo bandi bashobora kurejya ayo mahera kubera ko ibibazo usanga mwese afise ukuntu habona umuziki hamajewe sindayatora kuko nasanze baratugaya baradukengera cyane jewe ayo generation shasha wagenda kumviza nkuno musa yafise indirimbo nyinshi ziryoshe ariko
suka ari mushasha ngo wiyumvire ko muha amahera makeya muha amahera akwiye kugira ngo bimutere intege zo kuja muri studio no gukora indi video nziza muha amahera akwiye kugira ngo niyahagarara imbere y'abantu abantu baze kumubona ko ari umusitari yamaze igihe urumva amaze igihe ariko arakora mugabo yumva yatekanda uyu ni hakiza reka tumuhe umuriyoni ugiye kwambara za gusigarana n'imiburi bazanye n'umuntu aza kumufotora nivyo abantu badatahura uja kuri sene wambaye ikato gishasha uraza abafana bacu wambaye impuzu wambaye hirya yejo ushaka kuvuga uyu nawe ngo yama muri vya bindi nyene urumva rero bakashaka kubona ufise amashow menshi hama ugasanga bakora mu mpuzu zimwe uri kurambara ibara muha amahera afadika azi no musaberewe ateramisha abantu ni atazovuga ati yasho bambaye amahera meza mu mahera bamaye reka niyungunganye nje muri studio nkore ikindi kintu nivyo dukeneye mugabo aba promoters bacu barakengera abaririmbyi babo nibareke kudukengera nibaduha ayo mahera urumva kuko mu bantu baba baje hajya hari abaje kuturabana twebwe rero n'abaririmbyi bamwe bihagarareko ntuzopfa n'utararirimba ntiwarubayeho rero barinze warose hiti bagomba kubwira kukwereka yuko atacumaze ntuzopfa ihagarareko timba n'ubundi utaravuma warubayeho yanke ejo bandanye ukora gusa urumva ntubareke ucubandanye kubikorwa ndetse yuko ejo bazoguhamagara guhamagara kwiye nk'umuntu yovuga yuko Emery Sun muri uwo mwanya turavye indirimbo ashobora kuba afise indirimbo ziri hit gusumba iza Satbi yoba yihenze turavye nk'inje rero naco ndabivuga ko oya wewe urumva nk'umuntu yabanye na Satbi muri generation imwe je urumva rero ngaho sinokwivuga ariko hari abantu nk'ubu bashaka kuvuga ati Satbi wewe kujya avuga ngo umuziki w'Uburundi agira ugire internationale ati burya umuziki wa Satbi urashobora kudandaza hanze ati Emery Sun nawe burya umuziki wiwe hari umuntu yari kagira iyo analize ati burya Emery Sun ni umuririmbyi mwiza kandi afite umuziki mwiza cyane ngo mugo dashobora kudandaza urumva umuziki we ntushaka kudandaza ngo uje hanze uje muri Nigeria uje hehe wewe ivyo bibona gute sasa uyu muntu akatumwishure gutya abo bose badandaza umuziki hanze baramaze kuja muri Nigeria ko kutasho hama rero niyatwishura niyaza ko imisaje zomushikira abo bose badandaza umuziki hanze baramaze kuja muri Nigeria ko kutasho bareko bujyajya urumva abo ni hari ubugwi bw'abantu dufise muri no game yacu baba bafise ubujambo bwabo kugira ngo bateranye urabona naka kubera ukuntu man mu Burundi baririmba indirimbo umuyagihugu wara mu gitoki hariya akayiririmba uzobujeje kudandaza kuko ni bagenda kugira sho ujya muntu azaza kukuraba ibyo byo kutubwira ngo urumva ngo ndimo ngo muza makungu ninde gushikiza isaha turabona ama festival aba kwisi y'abaririmbyi bakomeye okay baracuruje umuziki ninde turabona agiye kuta muri festival ikomeye muganga nka Satbi hari gihe tumubona ari nomine mu mantu zo muri Kenya umbiza nababwire rero ibintu byo kuba nomine nasho ndabivuze ko ariko amanyanga ari ngamo muziki w'u Burundi ni menshi nanje je nashaka kuvuga nka Clear Award nzojamwo urumva nkabivuga none baramaze kugenda baramaze kuvuga ngo bagemeze muzoyi okay izo award muramaze kubona bazirungitse ati yayitsindiye ntiziragira mugabo avuga ko bizogira donc bazomurungikira Imana imufashe bizogenda imbere zizoza izo twahuye zosengera zizoza ariko kuri ico kibazo cyuko indirimbo za Emery Sun zishobora kuba ari hit gusumba iza Satbi kuri uwo mwanya wowe bibona gute rero ngaho naco bivuga ko anje ndi mu artiste nk'abandi mugabo Satbi urabizi ko mwakuranye twarakuranye n'umuntu tuzanye kuva kera ariko rero murayaga oya ntituvugana ariko ibikorwa byo wenda byumva harimo bifre navugana duhuye turaramukanya aramaze guposta tagata kuri ntuze sinzi kuko na numero yiwe mfise oya kuko amanzi bisa posta ku mantu ze nta mubeshe sindamukurikirana no kuri Instagram urumva nunafura namwe ndamukurikirana none wowe tureke ubujyaje none je nkurikirana umuntu ntatankurikirana why Gatube muri monde yuku ni wankurikirana je nzogukurikirana nutankurikirana biragushambana nyubuze bw'iwanje bisigura ko Emery Sun na Satbi barankana gushaka bataraforo oya tuvuze yuko twakana kumubona ryari ryanyuma umuheruka
Azi gihe kweli azi nk'imyaka 2 imyaka oya wenda abeshi imyaka 2 wewe wabonye tawo gusapotinze nawe ucuvuga uti basi nko kuri iki gihe ubona Satbi muziki bumeze gute arakora ariko arakora arashiramo inguvu indirimbo yo bagusora narayumvise nararavye n'amasanamu yakoze video ya bien kucerekeye audio yakoze nka Satbi nyene hama yakoze nka Satbi biba bisigura kujya sanzwe akora indirimbo ziwe hama nka gute hari abantu bavuga ngo arikorera indirimbo ngo nico gituma ngo asigaye ari umuproducteur Jesse nibaza ariko tutaragize haraba batayishimye hari n'abayishima bien sûr ngo harabavuze bati indirimbo naho yavuze ko ari international bavuga ko ntakiri muri byanyu byo kuba barokare ni international urabona rero umuntu wese afise uko abona ibintu so nimba we ariko abibona ifo rimwe ngo tura respecta uko umuntu abona ibintu no kumusapotinga kuya nyene hari yari karaja mugenza ari karajamo hama bisigaye nyene abantu tureke inzigo tukaza turasengera ni inzigo indirimbo ya Satbi oya wigeze ushira no eka hama mukavuga ngo abapromoter nitwe bagira kandi mwebwe nyene mwankana je ntabwo ko tutankana mu mazi myaka 2 mutanavuga yego vraiment hariho beef nta na kimwe duye duhure turaramukanya fresh umeze neza yego hamuna kabandanya nta vuga ngo umuntu wese arifuriza nabi tumeze neza vraiment ariko ibya bintu bwa bucuti bwa kera tabuhari usanga umwe avuga ati ba umwe yose arashobora kubandanya ubuzima bwiwe kubera ko biragoye nanje nkabandanya ubwi wanje canke ho bahavutse kantu ka kera bavuga ko atigeza gushigikira atagusapotinze muri karriere mwabayeho nk'abantu bamenga bariko barabampara rero bankana oya nubu bikaba bikirimo oya sinibaza ko ari ibyo novuga ko sibyo nta kirimwe vraiment twizere ko EMERY SUN ashobora gupostinga ijya ndirimbo ya Satbi yararenganye agapostinga aho yararenganye nje gupostinga yararenganye nzo postinga izindi ziri imbere okay utwemere ko ugiye gupostinga Satbi ntavyo nzi umushire nko kuri Facebook uvuga uti nka kujya ikintu kimwe ujya mu jo njye mu jo rakora kandi amaze igihe kinini akora kandi aritanga so iyo umuntu akora ifo kurespecta kwanza ibikorwa byiwe kandi hari ibintu byinshi yahinduye yakoze abantu bakavuga ko ari byiza kumbere bashobora gushika kuno munsi uko tumwumva uko twamwumva kera atariko biri ariko ifo ko turespecta bijya yakoze base tukavuga duti bana bro big up ibi byo warabikoze hama ibiko bigenda uno munsi abantu bakavuga ati ntabyo ariko bavyumva cyo kimwe hari ikindi gihe kizoshika bagasubira akavyumva kumwe ariko ayo wanje ndavuga nti nabandanya akora muga ntiharagira ko muvyumva ho ibiki bavuze ko mu mutane mu vyumva oya sinavyo ko navyumva kumwe umuntu afite ukuntu yumva umuziki ariko je ndazi ko ari umukozi arabosa hama ibintu bizogenda bientôt uri kurakora nawe ari karakora tuko turakora twese hari n'imyaka je ntariko ndakora cyangwa nakora akakwita masquata nawe yari karakora urumva ivyo byarabayeho wowe uriyemera ati je kweri je nakuta masquata kweri akubita indirimbo yagira ku radio ngo ngo borangwa jasara indwi zibiri kacigara chanikeso uko biri kose twebwe ico tuba dushaka nuko abaririmbyi mukundana mutangwe mugakundana mwebwe hagati yanyu twebwe urumva abafana canke abajournaliste two kwa producer rero aba artistes barabizi je ntanzigo ngira duhuye nisbite umeze ngana non plus nta n'ubugenzi bw'agata bwo gukwegana oya iby'imikwegano navyo ngira navyo nyene kuko ndafise amalimite yiwanje kuko ari usanga umuntu iyo umuntu umenyeranye cyane yo hava kukukengera so ariko ntawe ngaya kandi ndagufise ku mutima jewe ndagupostinga urumva ariko nta muntu ngaye kandi bose ndabakunda kandi nkagira no kuntu numviriza indirimbo z'aba artistes batandukanye nk'indirimbo uri kurumviza muri iyi minsi atangweze wanje nazumviriza ndyaje natagata bana ndashaka kugishiramo nkazumviriza akavuga ati mana n'ubu no kwandika gute kandi hezwe hiki okay acha ndaziheza kacha barora indirimbo z'abantu babiri bana hariho madame ya dramati akabaho rero ni ya D1 mtoto muto chiori zero izwa zero Gumakea ni zine ni indirimbo zine Gumakea ni indirimbo zine izo ndirimbo ziri mu Burundi gushikiza isaha nta n'izindi madame zero
nazibirizi wanje abandi mubanze muve muri liste abandi mubanze muve mu murongo babanze bana nama award batanga uzo tuzaniriza hatari mwiza abo bantu bane batavuze award uyu w'abantu bakoze uyu mwaka yes bazo bariko bariba tubivuza hakiri kare kuko bariko barakora abo bantu umuntu atari muri iyo liste vraiment okay none arabandi baratistuzi bariko barakora bon ni benshi bariko barakora ariko ushobora kuvuga zirahitinga oya hit izuvuze ziri hit abo rero bari hit cyo ndacemera kuko je aho nanjije mpona nigira mu dukaraoke canke iki nta hantu notaha utumvise indirimbo ya dramatique canke ya D1 canke ya yiwawe mpora ndaguha n'utu video nyene urumva en tout cas ziri hit rero abo bantu barahitinga ntibazo neza ne bya bintu bya kera ngurumva ngo yakoze kera ngo canke ngo yongora amazigi ibyo rero dushaka abama award kuko barabishe maraza kumva iyo ndirimbo ya dramatique umunsi wa mbere nabumva naciye nkomanda ko genda umuntu wa mbere ishize ko mayikutuye nkumva indirimbo cyavuga ati ni hit ndavuga ati petit vraiment urankoze ku mutima numvise indirimbo zero ya D1 ndavuga mana yanje we hana hagiye abapeti baririmba ukaca wicara ukiyumvira ati none utarasohora bizogenda gute azoca abite n'indirimbo zizazi kazibira ariko ivyo vuze hari abandi bavuga bati hari indirimbo ya Satb ati nayo biboneka kari hit kandi nkuko nabavyivugira ati ni international nimba wari bibona ikabanyagihugu abene gihugu bazobimbwira ko ari ivyo muga muri liste yabo wewe wowe wade Satb harimo zine nazihejeje nizo hariho iya dramatique madame akabaho zero ya D1 hakacabaho izindi zibiri ziwanje tagata ninjye kandi rero abarundi taziko bafise inzigo ntagire wo tubipfa nivyo D1 navuze ego izindi ngiye kuko nibaza ko nkabo baririmbye batanu bugenzi mufitaniye cyane kuko naho uravye indirimbo uzibona dramatique twandikiranira wanashimye D1 twatangiye kwandikiranira ni nabana beza hari ikintu kijoshe nk'ibona mu ndirimbo yagize hit arafa kumayicisha bugufi urumva biragutusha ku mutima ubwo aho mwandikirana na D1 si uko mufise ikibazo kimwe cyo batabatumira mu biteramo nawe bido gucuvuga uti je umupeti ko abantu baguma bavuga ati D1 ntibamutumira n'abafana kuri post za keza baranditse baravuga bati twebwe umuririmbyi ntimwigera mutumira bamutumiye achavuga ngo muwaye ngo murahevye muramutumira ngo uno musi sinzi cabaye rero je nibaza yuko D1 bamutumiye kugira babikure tureko ubujyajya oya mupeti usanga amajambo y'abantu yarabaremereye oya gusa mu Burundi hari ukuntu iyo umuntu asohoye hit urumva naho woba wari wanka D1 canke dramatique ati umupeti ugira ashaka gutera imbere rekane ko ndamusupportinga aba journaliste turabyaho kantu vraiment reka ndamusupporting kugira ejo bazashobora bavuga yuko narimwe mu bamusupporting kuko nabonye n'umesha makuru yavuze ati guheriye isaha ndumufana big fan wa D1 yanditse uko nyene nashatse no kubirungikira D1 nyene ntu uraronse umufana no journalist sinzi ko yahora mu posting ava muga hamwe toba yahora mu posting iyo abisi uzu y'ubujyajya ngibi byo kuvuga ngibi byo kuvuga ngo free orege kandi nta kundi batwica nciye mbo mutumire na oya ntaco ni ibintu umuntu ashaka kugira ngo nk'ubu wewe nimba waragiye kuraho orege je nababwiye ko tabujyajya ngira sindajayo urumva cyo nibuka cyo nuko twize kubipanga n'umuntu yari karegeranya abantu bagomba kujayo hageze kujayo jewe sinari tayari ko napanze ko njayo nanje ukubwe wanje ariko kubyo gihe sindajayo hari byana zozanishirako uca avuga ati free oreg nk'ubu unya ati hariho bamwe bariko babiriramo hit bariko bashaka iki ariko je nageze kumupostinga ava meme yuko bivuga bajya kumuraba kuko narumva yuko umuntu ashobora kugira ikosa ariko ifo kwasohoka urumva aba bamushizeyo akikosora hamagataha so nigeze kwipostinga meme ava kubera ko je sinzi gukora kubishobisho ngo kubera ngo ande ko bikora oya bikore kubera ko umutima wawe kugira ngo bikore bishatse kandi urumva unatagiye kura umuntu ntaba mwanka ntubo mwanka bica bijana n'ivyo ko umuntu ashobora gusohora indirimbo utamukunda bandanye umwanka nta kundi uje ngira abantu
hari abantu banyanse kuva kera rero ntibapfunguze nibongereze kunyaga nibangire n'impuhwe nibongereze kunyaga kubera ko nta kigongo ndiko nasaba ngo dukundane ariko nibumva ko bashobora guhinduka kubwabo apana kubwanje Imana ibafashe bashobora kukwanka mugabo ugasanga nk'indyarya canke tagata bariko barayitamba rero babwira ikintu kimwe rero nabonye igihe usohoye indyarya abantu bose bamenga nabavuze rero umwe wese yaciye yikeka yuko namuvuze yamvuze kweli akaja agerageza kukwereka ko muri kumwe ariko ugiye kubiraba YG ntarosa amashow none kandi amashow yose yarabaye kandi nifise indirimbo ziri ku hit no kuvuga ko majority y'abajya abantu banyeretse ko bagarutse bagumanye kaya kantu ko kunyugarira handi hantu bashaka kureka no musuka vuma ku maradiyo ariko bakakugarira mu mashow kubera ko byose birashoboka ya okay birashika urumva byose no kwihangana kandi urumva ko n'urugendo wowe waramumenyereye urumaze nk'igihe urabona ko umuririmbyi ashobora kugaruka ibintu biri umuririmbyi ko agaruka akaronka akagira hit byari byitwa ko yari atari hit urumva ko ari gitangaza kiba cyane inyuma y'imyaka ingahe rero kuva 2016 gushikiza sasa garonke hit urumva ko bishoboka birashoboka iyo ukoze birashoboka sigura ko nivyo bindi rero bishobora ko bizokunda bizokunda kimwe ngo sifo ko abantu batera intege abarimvye ariko barakora kajya kantu ko muri tagata kajya gatangura harabavuze ntacu zovamwo ukaturirimira twashatu harabavuze ngo ntacu zovamwo bakubona nk'uruhombo none n'umusuri gihangange wicarana n'abahambaye harabavuze ngo uzofukenye bla 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 ngo uzofudatunze uno musi inoti ni jeje mu batunzi uravugwa na wewe iheze kaya kantuze ngo harabaguhebuje ngo business yawe nizotera imbere rabona musugeze kure alhamdulillah ibo yabubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya ifuruka haleluya aho bari bamamu kangaratete baramaramara bicwa n'umucece iyo bakubonye aho bari bamamu kangaratete baramaramara bicwa n'umucece iyo bakubonye nibaze baramukutagase nuko Imana yakugize nibaze baramukutagase nuko Imana yakugize yo tagata n'umwanya wawe n'igihe cawe barayitagata we oba nindirimbo iri mu inyigisho indirimbo vraiment top ishobora guha espoir umuntu ishobora umuntu yumva vraiment ashobora ku yakoze cyane asha undayumvise igacangira motivation ati rindira kumurondera ifaranga ngo nzorongorwa ngo nta mwana ufite agenda kuma watubaza mwana ugira ngombe nguzongora bangeza ahantu uzomba ni posi nyene wagize mariage ngo webe ngo gute ngo vyarase narayibatumye nimubanze mundeki ibyo ikintu canje ntakubeshetse ikintu canje nagise mu boko y'Imana ijya dossier naraduze ndavuga ati Imana akira tora iyi dossier hageze kurongora byose niwe ndabihaye rero igihe Imana itaranyishura ndacarindiriye niko bitegeza kugenda ariko kuzozomba umuntu aposte nzabagize mariage ngo mbewe gute ngo warabivuyemo mu myaka kuri umuhungu twakogaho nindi ngo imyaka birakujanye ni mwamvyaye umuntu kujya umuntu abantu badafira rimwe n'ivya mariage ntoje uvuga none tuvuye ku mpanda hari umuntu arabaza ubundi ngo we none ngo ni ryari zogenda naho bibaza ubundi biba babireka rero twebwe abantu tararongora ntiharagera ntacyo bitwara kandi twebwe niyo turyamye tukavyuka ntacyo bitubwiye rero mu gihe hataragera urumva nimutureke turindiriye ko Imana itwishura kuko rero n'abandi barongoye ubu bahukanye urumva saza kandi nibo benshi ubu basubiye mu bagwigeze twe tutarajaye urumva kandi bo baca baza kwirandisha kandi baza kutubwira ibintu byinshi wewe babonye mu ngo yango siho urumva rero tureke
ni indirimbo irimo message Yeah. ni indirimbo vraiment indirimbo zawe zishobora gutanga message ni indirimbo ziba zikenewe Yeah. umuntu ugasanga aragize na motivation kubera mwe mutanga message urakoze cyane yeah. bisigura ko ivyo kuvuga ngo indirimbo zidandaza yabitubwiye idandaje no kuvuga igishitse kuri uwo mu nyagihuga yitambe none urushobora kuba umusitari hanze iwayo utari umusitari c'est sûr ico co tugushimire cyane EMERY SUN murakoze ibyo nje kiryoshye reka tugushimire ariko dushobora gutera intege aba promoters niba hindura iyo ngendo umuririmbyi ni mu muhamahera yiwe akwiye nimba mushaka ko dutera imbere nimba mwanze mu muhamagara ni mu muhamahera fadika ega byateye isoni kumva ko umuririmbyi winjije wahaye amahera intica nikize ariko aratukwa unaca arimarira mu gihe babonye ko yakoze amashomeshi kandi ari mwebwe mwari kumuha amahera mwambaye amahera makeya hama ikindi naco umuririmbyi ariko arakora niba mutera intege nimba ntimurabe ngo nuwa kera canke n'ubu yakoze indirimbo nziza isupporting ari nziza naho mwa mwankana we ujya mu mugira uko indirimbo muguvuga uti nzomuzana muri show mugabo arambihira mugabo ijya ndirimbo iraryoshe kuko nivyo bo urushobora kutabikunda abaje kumurorera bamukunda urumva rero nyaza ko two supporting ibintu vyiza hari ibintu byo kuvuga ngo ujya ngo amazina ngo aya naya mu gihe atari karakora nta kamaro kuko mwamizaho kibaza ko duhunga uvu binebwe urumva igihugu cy'u Burundi gikeneye abakozi rero abari ku kive ko barakora ni mu basupporting mu baduze mu bahe umwanya wo kuvuzwa ukwiye mu baha amasho komsa ujya mu atari ku kivi azovuga ati ryazi nacyo riko riramarira reka nkore nanje subire kujya mu mazina atuma ndonka icyo fungura rero supporting aba dramati supporting aba ba EMERY SUN supporting aba D1 hari umundi mupeti mazi imisi ntumva harimba neza sha Berry Music nawe nyene bakwiye kumusupportinga kandi nidufate ko umuntu hagera igihe biranambabaza umuririmbyi bakamuduza agashika kuri nivo hamahagera igihe ucume nga baramwibagiye ataronse hitrumba ariko umva je nkavuga nti uri umuririmbyi ikintu hamagariye kora indirimbo no gukora urakora hari nkuko waciye muri ivyo bihe ukavuga uti je narakubita hit hari naho urabona ba Berry ba Olege ba Wiz Design nabo barabaye igihe baba hit hari igihe rero subira indirimbo mu nyuma abantu ntibajemo mugaye certainement mahari gesora nyene rero nico gituma tuvuga tuti courage nabo babandaye bakora ntibaguca intege ikibi n'umuntu akubwira ngo ntacu ushoboye ngo ntacu uzovamo ubu ntazisa kumira ngo ntacu nzovamo ngo ndurarongo cyane ndamuririmbira tagata abantu bagomana bavuze ngo ntacu tuzovamwo rero ama message nonga ni ronga ndurarongora ntubarongo niba tureke ba ntazisa kumbwira turashavuye ngo ufite imyaka ngo ni myinshi ni mwe mwambyaye twavukiye iwanyu tugushimire bro breva wakoze kutwitaba hamba indirimbo tagata ni indirimbo uherutse gusohora kuri YouTube ya EMERY SUN nta official kariko engineer ko barurimbyi bose bari EMERY SUN official nako official engineer EMERY SUN niyo iriko nabonye ko amaviews ariko aradugageze mu masa 30 ni sawa kuko nta gihimaze ariko rero ndi kuda atarayo waguze wari ko napanga karere boost cyo kuki asha ubu target ngo ni 1 million kandi ngayikwiza uza kumbira ko na boosting azombwira aho na boosting yawe yayibustinze mubona twari kumwe abafana zo babaye benshi baca baraja kuyikurikirana indirimbo wowe boostinga bina kanafata tagata bambe njyaje yoyo hari n'indirimbo ushobora kuboostinga n'abaririmbyi babimenye tukavyemera kuko biri kiravuzwa mugudi boostinze indirimbo ariko turanumva no mu club hari igihe mwana nicara mu kaza mwana afishe ngo yarango 1 million ino ni yahe acamba ubuje byo kuyumviriza turagowe urumva rero abaririmbyi hit si 1 million ariko abazi kwija ari vya vrai congratulations big up sana mu bana y'umukora muri dramatic mbona ari ivyo kuko jembo niri mu bantu kandi abantu barayitamba kandi abantu baririmbye rero dramatic nabona ntijajari harageze ko tumutugana ruguru mu mutugane turabe ko abanyagihugu bayumvise nabo bavyumva ariko tubatera intege abantu bakora ko batera intege bakora sana kandi babona ko bashamwe ingufu batera intege hama imvuze nga
nagira mbwira abantu baza kugwa nabi kweri mwihangane birashika. Okay, top sana rero reka tugushimire murakoze cyane. Imana ibandanye ibana nawe uko tumeze neza kujya nyene wamye no kuva kera kuva 2011 vraiment. Koza nanye kandi abashimire kubona mwatwimviye ko mukadutumira ikintu ciza cyane nitekamo duteye hamwe nitekamo duteye hama katubanaye dukora yes. aha twavuye mbari habaye amasengesho bamwe twararozwe turahabwa amashano ariko Imana igumiturinda so nyaza yuko n'icubahiro k'ibicimana kuko hari igihe ukora ibintu ntibikundwe ariko ko navyarakunzwe no kuba ko ari ubugombe bw'Imana hama namwe mubona muteye imbere hama ubana yibitagatira mbona umusa neza nitagatira okay reka tugushimire dushimire barakora turaba abagende bagire subscribe bagire no uba kwa EMERY SUN kuri YouTube barabe cyane cyane indirimbo tagata n'injyaga ziriko n'izindi ziwiwe reka tubashimire ko baradukurikirana aho muri hose tubabwire tuti big up aho muba mwubahwe Imana igumibana namwe no mu bikorwa byanyu byose mukora mutanguze Imana imbere tubabwire tuti guma mutagata bye bye.